bijanye n'ingabo z'igihugu ziri mu gihugu ca Kongo zagiyeyo hisunzwe amategeko agenga urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rubatomora neza n'iryari ingabo z'igihugu zishobora kuja mu kindi gihugu. Rero mu bijanye na gisirikare tuvuga yuko ingabo z'igihugu aho ziri zihagaze neza, ngira ngo namwebwe murabikurikirana, bakaba bari ku mirimo ya misi yose ya gisirikare, kandi tukabasaba abarundi kubashigikira mbere no kuvuga ivyo mwabwiwe n'abarongoye canke umuvugizi w'igisirikare uko ingabo zihagaze aho ziri ko ziragarukana amahoro n'umutekano haba muri Kongo canke mu bindi bihugu, ko zihagaze neza kubijanye n'igisirikare kuko bari mu kazi, bari ku mwuga wabo. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi igihe cose rukora rwisunze amategeko. Ni ukuvuga yuko rero amategeko arahari yanditswe. Umusirikare iyo bishitse akitaba Imana, ukungene imiryango y'abo basirikare bamenya ukungene iwabo yitavye Imana n'ukungene aheza agashingurwana iteka. Aho rero ndabamenyesha yuko uwo bishika wahuye n'isanganya yitavye Imana ariko ibikorwa yarungitsemo n'igihugu vya gisirikare, imiryango yabo ntiheze ngo ibimenye, iraheza ikamenyeshwa biciye mu kungene nyene dusanzwe tumenyesha imiryango y'abasirikare iyo bishitse bakitaba Imana, baba bari ku rugamba canke mu gihe gisanzwe, kuko ntibitaba Imana ari ku rugamba gusa, ashobora no kwitaba Imana agize isanganya ry'imodoka canke agwaye ingwara zitandukanye bivanye naho abari, kuko si igihe cose umusirikare yama ari kumwe n'umuryango. Aha rero abavuga yuko imiryango yabo itabimenyeshwa, nibaza yuko ari ugushikuza, kuko iyo miryango hariho abijejwe ngaha mu gisirikare barashobora kuza bakitura bakabaza ukungene bimeze, yaba ari mu rwego rwo kwivuna abansi duhereye ku mukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, eka haba no mu bushikiranganji. Iyo rero atakivuze nuko atakiba cabaye, ngira ngo kenshi ababivuga n'aba bifuza kumva yuko hari abasirikare baguye ku rugamba, ariko atariko bimeze. Mugabo niyo bishitse naho nyene turaheza tukabimenyesha, kandi tukongera tugahoza n'imiryango yabo aba aturukamwo umusirikare bishitse aho anisanganya ku rugamba. Mwavuze kandi ikibazo kijanye n'umushikiranganje w'imigenderanire Jean Patrick Nduhungirehe w'igihugu cy'u Rwanda ashikirije. Nibaza ko ivyo yashikirije janye n'ugisirikare cy'u Burundi cyane n'u Burundi, nyirango murazi yuko mu Burundi igisirikare cy'u Burundi kigizwe n'amoko yose, abahutu n'abatutsi n'abatwa, nyango n'abagano bumva hana bitubwira ubwoko bw'abagano. Murumva rero sinzi rero ubwo bwoko muri Kongo avuga igisirikare cy'u Burundi kifanije n'abandi mu guhonya, sinzi ubwo aribwo. Nibaza yuko ari naho nyene nuvuga yuko ari kubesha aho kugira ngo yambike ibara urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, mu gihe yaba makungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abene gihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora mu gihugu ca Kongo, kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gutyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gucyoza canke no kubesha. Nyirango murabizi ko mwe nizo mvugo zama zashikirijwe. Aha rero tubamenyesha yuko ivyo bintu mwumva ko namwebwe bidashoboka, kuko urwego rw'igisirikare bw'u Burundi murazi kungene rutunganijwe n'abarugize n'ivyigwa ruronswa naho ruja hirya no hino mu bihugu bitandukanye hose. Barazi yuko abasirikare b'u Burundi bagenda ku discipline, kandi ico kijanye n'ivy'ubwoko murazi ko mu Burundi twe twakirenganye, tubanye mu mahoro n'umutekano. Hari uwashikirije nayo kijanye ngo n'ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia, aho kumbe yafatiye kwikete igihugu cya Somalia kigize kwandika. Tubaza yuko bijanye no muri Somalia hakirindiriwe kumenya ibizokurikira,
mu gihe iyi misiyo ihari muri kino gihe niyahera ukungene ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano bizobandanya. Ariko ngaho icyo twamenya nuko ikintu cyose cyafise intango n'iherezo, nivyashika rero iyo misiyo igahera, maze ko bizaba bisanzwe, naho byoshika igahera ku Barundi gusa, nibaza ko bizaba bisanzwe kuko nibwo bawubaye ubwa mbere, ariko turizeye neza ko uko bigenda kose ibihugu byarungitse abasirikare kugarukana amahoro muri Somalia hamwe n'ishirahamwe Union Africaine n'urwego mpuzamakungu ONU, eka mbere n'abafasha muri ivyo bikorwa nk'abanyamerika canke abanyaburayi, bose bashigikiye ko ingabo zagiye kugarukana amahoro muri Somalia zose zogumayo mu gihe ubwo butumwa bwa bukibandanya, atakuvuga ngo igihugu iki canke kiriya ngo nikiriyo narijya. Muzi ko Uburundi busanzwe bwaritanze cyane mbere gusundanya n'izindi ngabo mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, aho hari uburere bwinshi butandukanye bwari bwanamiranye, mugabo ingabo z'u Burundi akaba arizo zashoboye guhasha imigwi y'iterabwoba. Ubu akaba ari amahoro n'umutekano, mbere n'abene igihugu muri Somalia akaba bishimira ingabo z'u Burundi. Nyamwumvise ko n'ibindi bikorwa babafasha, haba kubavura no kubaha ibifungurwa eka n'amazi meza. Hariho mugabo baca bikuza nk'aho mengo bashaka gutera ubwoba, nk'aho mengo igisirikare cy'u Burundi misiyo iheze hariya, mengo misiyo iheze yacu n'igisirikare cy'impuzi misiyo yacu, kandi bishobora guhera muri Somalia akaja n'umuhanda hakinyogarukana amahoro n'umutekano. Nyango hari igihe usanga hariho hatabayeho naho ibikorwa byo gukora mu gihugu ni byinshi, naho nyene gucungera amahoro n'umutekano no guterera mu iterambere. Aha rero nta ngorane twe turaremye ko abasirikare b'u Burundi baguma bizewe, haba mu karere no mu makungu. Kukijanye nuko u Burundi murazi ko cyanya igihugu cifashe kuva kera, njya kuva ku bami, kandi no muri kahise ka vuba abagerageje guhungabanya amahoro n'umutekano cyo gutera u Burundi murabizi ko babonetse. Ariko igisirikare turi kumwe n'inzego zindi n'abene gihugu duhagaze neza mu gihe dusenyera ku mugozi umwe. Murazi yuko abantu bagize ubumwe atakintu gishobora kubahungabanya amahoro n'umutekano. Twosaba abene gihugu aho bari hose kubandanya imirimo yabo atabwoba bafise, kuko barafise ingabo zikomeye zishobora kubakingira umwasi wese yoshobora kubatera. Ariko bagasabwa nabo aho bari hose abene gihugu kuguma baza bararaba kugira ngo ntihagire ushobora kuza ngo adurubanganye umutekano, kuko abashobora gutoba canke kuja ababobo bashobora kuza mugabo kuvuga ko Burundi wabuvogera ko bishakiye, nyirango ntibishoboka. Kandi burya turetse n'ivyo gusa hariho n'amategeko burya yaba yo mu karere canke mpuzamakungu avuga neza kungene ibihugu biheza bikabana mu mahoro n'umutekano. Ariko iyo bishitse naho akabaho ugushamirana, biraheza naho nyene bigakorwa ko bitegereza gukorwa, hanyuma mu nyuma naho nyene vyose amaherezo biruhira gutorera umuti mu bijanye no kuganira. Nyango navyo mwumvise ko ari byo na leta y'u Burundi canke n'umukuru w'igihugu ashira imbere, haba mu bijanye no mu karere canke muri Kongo, ko ibiganiro bituma amahoro aboneka ari byo byoshigwa imbere. Ariko imigwi y'inkozi z'ikibi y'iterabwoba n'abitwaza ibigwanisho bagaheza bakagwanywa. Abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia ngo iyo bapfuye ngo baronka akantu indamigitire ryashatse kuvuga dodese canke niyo bishitse bagakomereka. Iti none abagiye muri Kongo bobo ngo bimeze gute? Naho ngene nababwiye byose igisirikare rwego kwivuna basi bw'u Burundi rukora rwisunze amategeko. Nukuvuga rero yo bagiye mu gikorwa ahacanye hariya biba vyanditse byose neza ukungene umusirikare bishitse agahura n'isanganya ukungene bigenda. Namaze ko nizo muri Somalia mutazi mu bigenda gute, mwumva gusa ngenda milite n'ahandi naho nyene no bishitagetaye Imana muri Kongo naho nyene barafise ukungene bitunganijwe byanditse neza. Ahandi hoho
igisirikare kidakorera ku mategeko wasanga bigoye. Naco gituma igisirikare c'u Burundi atangorane atabantu baheza baze kubaza ati mbega bimeze gute ku wacu bitavye Imana bo babazi amategeko abagenga ibicitse mwana kwitaba amashanya agakomereka ukungene aheza agashigikirwa n'igihugu ukungene aheza agashigikirwa n'urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi kirahurumbirwa kanatsinda abarundi kuva kera bamye bitaho kugwanira igihugu cabo, kandi igihugu igisirikare c'u Burundi ari rwo rwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi bubatswe biciye mwibwirizwa shingiro. Nukuvuga kujya nyene vyubatswe niko nyene biza gakurikizwa iyo hageze gutumwa ko abasirikare binjira mu rwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi, barubahiriza ibijanye n'ukungana kw'amoko eka n'uburere. Nukuvuga uburere bwose amoko yose mu gisirikare arahamagarwa akinjira nk'uko bitegekanijwe mwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi, eka nk'uko mbere biri no mu itegeko yita loi organique itunganya urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Mu gisirikare c'u Burundi burya kugemeje itunganijwe mbwe twita mu migwi y'igisirikare mikuru cyangwa tutari composante, nuko hariho urwego rw'abasirikare bagwanira hasi bita composante force terrestre, urwego rw'abasirikare bagwanira mu kirere composante force aérienne, urwego rw'abasirikare bagwanira mu mazi composante force de la marine, n'urwego rero tuvuga rw'abasirikare hamwe n'ijanye no guteza imbere igihugu bita FRAD force de réserve et d'appui au développement. No kuvuga rero abasirikare bakukurutse babisabye bakavyemererwa n'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi barashobora kubandanya bakorera igisirikare baciye muri urwo rwego bitwa FRAD force de réserve et d'appui au développement. Bumva rero mwamwumvise ko hariho abagiye muri retraite bakaguma mu gisirikare nababisabye bakavyemererwa biciye mu mategeko. Nibaza ko ngira mu misi iza muzoheza mukabona bimwe mu bikorwa bijanye na FRAD bakora. Igisirikare baguma bikora nk'abandi basirikare, ariko ibijanye na appui au développement canye n'ibijanye na formation patriotique ngira ngo nivyo mutamenyereye, ngira ngo mu misi navyo nyene nivyamara gutera imbere muzoheza muze murayibona ukungene bigenda.